Hello guys, reka ndagusuhuze mukunzi w'Inkingi Media, mukunzi wa YouTube channel yacu Inkingi Media, ndakwifuriza kwanirwa mu bihe vya misi yose. Ubushize twarakoze video ukuntu dushobora kubaka Facebook page, Facebook nziza, na cyane mwibuka yuko intumbero yacu ari yuko dushobora guhembwa natwe na Facebook turi mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu cyari cyo cyose, nubwo kiba kidafite licence ya monetisation, ariko nawe ugagera aho ukabaka bifaranga biciye kuri social media ya Facebook. Ubushize twarakoze video ndababwira nti kugira ngo ibyo byose ubishikire utegereza kubanza kubaka ikibanza cyiza, no kuvuga ukagira Facebook page nziza, ukagira parametrage nziza, ugaheza ugatunganya neza ibikurikira, ahasiga ugatangura ugakora nawe ejo canke hirya ejo cyagihe wawe ndari mu gihugu kiri monetize, ashitse kuri monetisation nawe ugashobora kugeraho ushikira monetisation, nubwo utakonyoje ikirenge ngo ushobore kuja muri ico gihugu. Ubu rero tugomba turabe ngo mbega ni gute dushobora parametrage z'ingenzi nizihe kuri Facebook page kugira ngo ibe page professionnel, ibe page nziza kugira ngo ushobore kuyikora ku mirimo yawe yose bivanye n'amahitamo cyangwa se amashwa yiwawe. Twagejeje kuco bita page, turahita turakrea page. Uno munsi reka dusubire turebe ngo mbe ya page yacu muri abo twari kumwe ubushize tukaba tutari kumwe, usubire inyuma yo kuri video yuheruka twari twakre page yitwa Burundi Media. Nkuko bisanzwe turaja ku rubuga rwa Facebook tukugurura iyo page yacu. Voilà, tukiri kuri Facebook muravye ko dushikira kuri Facebook profile. Iyo turi kuri profile turaheza tugakanda ubu burungu butatu, murabona ko tuca tugira amapaje atandukanye bivana, ushobora kuba ufise profile ifise amapaje menshi canke imwe, ariko twibukanye neza ko twakreye page yacu yitwa Burundi Media. No kuvuga ya page yacu twakreye ni yitwa Burundi Media. Reka tuyifyonde ko kugira ngo tuyinjiremwo, turayifyondamwo. Murabona ko ya page yacu yamaze kugira kuguruka, ariko ngaha hepfo bariko baradusaba yuko tuyugura, no kuvuga twinjira mu iyo page nyene, duca dufyonda kuri switch tukinjira mu iyo page. Voilà, no kuvuga ngaha twashitse kuri ya page yacu, ngira murabona page yacu Burundi Media itagwa n'urudome kuko nta profile iriko, eka nta photo de couverture iriko. Reka duce tugenda tunyaragasa kugira ngo video ntihabe ndende cyane, duca tugenda tugafyonda mwaha hejuru kuri profile ya mbere ahiri. Tumaze gufyondaho duca tugira duca tubona handitse professional dashboard, ariyo yiyi, tugaheza tukagira tukayinjiramo tukayifyondako. No kuvuga tumaze kuyifyondako murabona ibi byose no kuvuga ngo nta na kimwe kigize nta na kimwe kiriko, iracari page novuga iri vierge, nta kintu na kimwe turayishirako. Murabona ngaha kuri professional dashboard imbere yuko tuhafyonda murabona iyi image. Voilà, baratubwira ngo ibintu bikenewe kugira gusetinga ce parametre zikenewe. Urabye ngaha bavyanditse ko ngaha ngo finish setting up your page, no kuvuga page yacu nubwo twayihejeje hari ibintu tutaraheza. Ivyo bintu rero bariko baratwereka bimwe muri ivyo nivyo vyibi, ariko si byose. Reka duce dufyonda ngaha hepfo kuri byo kugira ngo turabe ivy'ingenzi, parametrage z'ingenzi zikenewe kugira ngo page yacu ibe imeze neza. Icambere nakubwiye aha kuri profile, urabona ko page yacu nta na kimwe turakorako, turaza kubibona. Reka tubanze dufyonde ngaha kugira ngo turabe muri byo mbega harimo ibiki canke hakubiyemo ibiki. Turayifyondako tugategereza bibaye na connection. No kuvuga nkuko mubibona iyi page yacu itegerezwa kugira
duce kuri ibi bintu byose turabe by'ingenzi cyane cyane kugira ngo duheze tubyuzuze tubone gutangurira kuri page yacu. Tutibagiye aho nakubwiye ngo turi ku rugendo rwo gutegura page nziza, page novuga professionnel, kugira ngo ibare dushobora gukorera ko maze dushike kuri wa mugabane nakubwiye yuko aho uri hose igihugu urimo cya monetize cyangwa kitamonetize nawe ushobora guhembwa neza cyane na Facebook. Ni ukuvuga point ya mbere iratubwira ngo point ya mbere ariyo yiyi iratubwira ngo add cover photo. Point ya kabiri ni ukuvuga ni ya photo de couverture itegereza kuba iri hehe, itegereza kuba iri kuri ya foto yawe canke kuri ya page yawe. Introduce yourself. Iyo bavuze introduce yourself ni nka ya bio, ni ukuvuga mbega wewe ukora iki, iyi page yawe iriko irakora iki. Ni ijambo rimwe no kubwira ni nk'ibyo, kuko batubwira ngo tell your story to help people get to know you. No kuvuga widondore kugira ngo abantu uwari wese ashitse kuri page ashobore kumenya page yawe mbega ikora iki. Ya gatatu ni share your first reel. No kuvuga kubera ikiri page vierge dusabwa kubanza gushyira ko hayere cyangwa ya video ngufi ya mbere. Aha kabiri havuga ngo connect WhatsApp account, give people a fast familiar way to connect. Aha no kuvuga baragusaba gutanga nimero ya WhatsApp kugira ngo umuntu wari wese ashobore kugirane ashobore kugutora byoroshe. Aha no vuga ni nk'ama link uri kura connecta, kuko suye inyuma ngaha murabona kuri add cover. Ni ukuvuga baradusaba duhitemo ifoto hamwe kajya kuri couverture. Point ya kabiri introduce yourself ni nka ya bio, ni ukuvuga ni amajambo make wandika kugira ngo abantu bamenye ngo mbega iyi page iriko ikora iki. Icya gatatu ni share your first reel, ni ukuvuga ni ya video ngufi bagusaba gutanga. Connect WhatsApp account, ni ukuvuga inimero ya WhatsApp yawe irakenewe kugira ngo bashobore kugutora byoroshe. Icya gatatu igikurikira ni find a suppression for your reel, ni nubwo ni nka kurondera eclaircissement cyo gutanga nuvuga nka audience ishobora kuba kubera amahayere watanguje. Ni ukuvuga ibi byose nuvuga nama parametrage ugenda urakora nubwo bitari ngombwa. Nk'iziri ngombwa cyane nizo. Iyindi iri ngombwa ni ya nyuma ariyo ntabwo ari ya nyuma, ari batubwira ngo get 3 new followers. Aha no kuvuga kugira page itangwe kuba fonctionnel baragusaba iki, baragusaba amahayere 3. No kuvuga ibi byose biri haruguru, ibi byose ni ibintu pazanko no kuvuga bitarashirwa mu ngiro. Iyo umaze kubishyira mu ngiro byose bica biza ngaha munsi mu party ngaha mwibimona ngo completed. Aho naho no kuvuga ni ya bio, ni ukuvuga ya bio uba wayishizemwo link to your website, ni ukuvuga site web uba washizemwo bivana nuko uyifise urashyiramo, utayifise naho ntawushiramwo. Turabona ngo add an action button no vuga par exemple ni kwa kuntu communication nk'umuntu. Par exemple iyo ushizemo kohaye video ngufi cyangwa ukandika ukazubona hariho point y'ahantu uza gufyonda. Par exemple barakubaza uburyo iyo message baza gutanga, uwo muntu aza gutanga itagushikira, kwari sign up, kwari enregistrement, ariko cyane ikunze gukoresha kuri message canke send WhatsApp message. Kuri send WhatsApp message ni ukuvuga iyo ukiritseko baca gusaba nimero ya WhatsApp ukayiheza ukayigizamwo, uca usanga ya bouton yacirungika message wa muntu yashatse kwandika igacirukurika kuri WhatsApp, gutyo gashobora guca muronderana mugaheza mukagirane mukishyurana. Ni ukuvuga ibi n'ibindi bitandukanye nivyo ugenda uruzuza kuri telefone yawe kugira ngo ya page yawe ibe fonctionnel. Twari kuri add an action button, ari kindi ngo automatically share your Instagram
post to Facebook. Iki ino kuvuga ni cy'ingenzi, ni kwa kuntu postinga kuri Facebook bigaca bigenda direct kuri Instagram. Ibi gusa ko ufise page ya Instagram account, ni kuvuga uraja ngaha kuri connect, ariho ngaha go to account center, ni kuvuga ukinjiramwo baca bagusaba kwinjizamwo amadone ya Instagram yawe, ubuzi uko wayikreye, ubuzi amaparametrage yayo, hanyuma ugahaje ugaca winjira muri Instagram, baragusaba email, bakagusaba na password. Umaze kubishiramwo, ni kuvuga page yawe ikiba connecte, ni kuvuga ikifata na Facebook page, kigacifata na Instagram. Muri ico gihe upostinze ikintu kuri Facebook ikagenda direct kuri Instagram. Muri make novuga ni nk'ibyo, niyo maparametrage y'ingenzi utegereza kwitwararika mu gihugu urakora Facebook page iri professionnel. Murabona ngaha hejuru impamvu hatari complete, ngaha hateza kuba hose hasa na bleu nko ngaha, ariko kubera ko murabona hagisigaye byinshi, ibi byose biri pazanko ntashobora kuba na bleu, ntashobora kuzana iryo bara rya bleu. Niyo mpamvu iyo umaze kubikompleta byose hose, no kuvuga wahejeje gukompleta Facebook page yawe. No kuvuga muri make nibyo novuga ngo nibyo by'ingenzi, nizo parametrage z'ingenzi dushobora gukora kugira ngo tugire Facebook page iri professionnel. Habasigaye ikintu ca security, ukuntu sekiriza Facebook page yawe, na cyane ko wishize mu mushinga canke novuga ni nka project utanguye, birasaba kuyiha protection ikwiye kugira ngo ntihagire abajura canke abagizi nabi ushobora gusanga bakwibye page yawe. Nuko ikiba gisigaye ni muri kwa kuntu mbega ko Facebook page yanjye ngomba ndayikoreye, kandi nkaba ndi mu gihugu kitari monetize, kidafise amategeko ya monetisation. Mbega ninagera kuri monetisation nzoyimonetiza gute? Mbega aho ninayimonetiza bizoca kuri indi? Nico tugomba duce turaba point ya nyuma, ari nayo ya nyuma kugira ngo turangize video. Ni kwa kuntu nakubwira nti bisaba ngo ufise inshuti iri mu gihugu kiri monetize, mukavugana ukamugira admin with Facebook page yawe. Umaze kumugira admin, bigufasha canke biza kuguha uburenganzira bw'uko wewe upostinga ibintu, ugapostinga ugeze kuri ya monetisation, nawe akabashikiriwe, akaba ari baja kugira confirmation. Ni nkuko nabafise uburenganzira bwo gushobora ubwo gushobora gupostinga ikintu cyagafuta ikintu washizeko, ariko icitonderwa ukaraba neza yuko adashobora guheza ngo aca gukura kuri iyo Facebook page. No kuvuga umuha access kuri admin, ntumuha access kuri création du compte. Reka duce tubiraba maka ka video gakurikira kugira ngo byose page Facebook tuyiheze tuyirangize, dusigaze ikintu ca security, uko dushira umutekano muri page yacu. Ariko kubijanye na settings, ibijanye création du compte, settings, ibijanye no gutanga access, byose tube twabihejeje. Ni murabona turi kuri ya page yacu, twahejeje kuyikreya, mwabonye ko twayuguruye, twagiriye amaparametrage yose, mwabonye ko twayakoze. Ubu naho rero kuko turi mu gihugu, jewe canke wewe turi mu gihugu kitarekura monetisation, par exemple mu Burundi canke u Rwanda canke ikindi gihugu cyari cyose kitagira monetisation Facebook, tugomba turondera umuntu ari mu gihugu gifise Facebook monetization. Tugomba turondere wa muntu kugira ngo tumuhe access kuri ya Facebook yacu, ashobore kuzodufasha ikijanye na monetisation. Menya neza iki kintu ushobora kugikora mu gihe ubonye ugomba ushikire monetisation, si ngomba kugikora abaye kutangura Facebook. Ushobora kugikora ugitangura Facebook, cyo kuzogikora umaze kubona aho gejeje bikorwa. Iki n'importe quel temps urashobora kugikora nta kibazo. Nababwiye nti Facebook cyane itangura gukurikira iyo information ziba cyama content ava mu gihe babonye yuko umaze kuronka monetisation. Niyo batukurikana cyane
bakaronderaho source y'iyo info ziriko zirava mu gihe basanze ibyo bintu biriko biva mu gihugu kitari monetize baca babloka monetisation yawe. Niyo mpamvu ushobora gukora n'ubu nyene ukabandanya ukora Facebook page yawe igakura umaze kwaparinga monetisation ugaheza ukarondera wa muntu akagukorera cyangwa ukamukora nk'uko tugomba tubigenza. Voilà, are turi kuri ya Facebook page yacu, turabanza tukaduga muri twa tuburungu dutatu ngaha hejuru. Menya neza turiko dukoresha Facebook, ntabwo ari Facebook Lite. Umaze kudufyondaho, voilà, duce tuja muri parametre canke setting bivanye n'ururimi telefone yawe irimwo. Ni ngahi wanje kuko iri mu Cyongereza, ni setting and privacy. Nawe ushobora gusanga ari parametrage confidentialité peut-être. Duca dufyondaho nyene, tuhafyonze tugaca twinjira aha muri parametre, kandi rero iyi tukafyondako tugaca dutegereza gatoyi, duca tubona tumanuka. Ni ukuvuga tukiri ngaha, ngira murabona yuko duca tubona haca haza ifoto ya Facebook profile. Ni ukuvuga profile ya page yawe yuguruyeko, kuko murazi yuko ntushobora kugura page direct utagira profile. Iyi profile novuga ni nk'umuvyeyi w'irya page yawe. Murabona ko ari ikiza. Iyo rero ubonye ko ariyo iciyiza, ikintu gikurikira duca tumanuka inepfo. Voilà, tukamanuka ino ahanditse turondera icyo bita page setup canke parametre ya page. Voilà, turamanuka murabona aka kantu umenga ni drapo canke umenga ni ibendera gaciye kaza ngaha page setup. Duca dufyonda ngaha nyene, tugafyonzeko tugaca twinjira. Tumaze kwinjira duca turondera icyo bita page access. Ni ukuvuga tuba turiko turondera ukuntu tuja guha uburenganzira umuntu kanaka. Menya neza ni wa muntu ari mu gihugu gifise monetisation, example nka Kenya, Tanzania n'ibindi. Umaze gufyondako ugafyonda handitse page access, umaze gufyondako uca winjira, baca bakubaza ngo people with Facebook access. Ni ukuvuga ariyo yiya mbere umuntu afise yo woha access kuri iki, kuri yo Facebook yawe. Ubukurikira turabona ngo people with task access. People with task access ni ukuvuga nta abafise uburenganzira bwo kuraba Facebook page yawe, ariko ntabafise uburenganzira bwo kuyugurura. Ni ukuvuga ntashobora kuyidebloka, kuko uwa mbere uba wamuhaye materials. Ni ukuvuga zama email, zama password, ashobora kwinjira kugura akamanaging account uko abishatse. Rero twebwe duca turondera uko uwa mbere niwe turiko turarondera wa people with Facebook access. Duca dufyonda tuti aha handitse ngo add new. Ni ukuvuga ubwa mbere ushobora kumanaginga page yacu no wenyene wi profile, niwe wenyene afite uburenganzira bwo kwimanaginga. Ariko tugomba turondere uwundi, twongere uwundi tujya kongeramwo azoba ari wa wundi wo muri cya kindi gihugu. Duca dufyonda handitse ngo add new. Tuhafyonze baca batubwira yuko any action you take as this page including another or when checking into a location may be visibility to anyone else who managed it. No kuvuga ubu muntu tugomba dushireho azashobora kumanaginga cyangwa gucekinga Facebook. No kuvuga ikintu cyari cyo cyose abashoboye kugikora. So duce tugira ngo next, ahepfo duce tuja kuri next. No kuvuga next cyangwa suivant, tubandanye kuko niyo twariko turarondera. Baca batubwira ngo search by name or username. Swati abafise Facebook yakoreje username canke izina ryiwe. Reka par exemple tuondera umuntu quelconque dushobora kuba tuzi. Reka twandike par exemple this man yakiza. Okay, uzogira ushaka mwimba ndiko ndagira nshaka uwonzi mani la kiza.
voilà. Ni ukuvuga ufise uburenganzira bwo guselectionamo abantu bose bitwa gutya, aya mazina y'aba bantu bose urahitamwo uwo uba uzi canke umwe uri kwarondera mpaka umutoye. Okay? Ni ukuvuga urutegeza kurondera wa muntu mpaka umutoye. Ni ukuvuga abantu bitwa ayo mazina bari kuri Facebook naba. Naba niyo bari kuri Facebook bafise ayo mazina ndiko ndarondera. Ushobora kuba ari mwaba cyangwa ugasanga ntawe uriyo, ariko bakuzanira abantu bafise liste y'ayo mazina ku rubuga rwa Facebook. Murazi ko Facebook ikoresha amazina menshi. Peut-être ibyo ndiko ndarondera ko rishobora kuba riri mwaya mbwa kubera ta foto ziraza, ibi bivana na connection, guteba kwa aya mazina bivana na connection. Reka ndasubiremwo, nakivuze nagisubiyemo. Ni ukuvuga ubu uri gushaka guha access umuntu ari muri cya gihugu gifise monetisation Facebook. Icyo wicara ukizi, ntuzohava ufata izina iryo ari ryo ryose ngo ushire mu muhe access, kuko ushobora guha access umuntu ari mu gihugu kitagira monetisation nawe ugasanga ntacyo bikumariye. Voilà, uwo niko narondera niwe wuwu ndamubonye, nawe ushobora kurondera uwundi ukamubona. Voilà, uwo niwe niko ndarondera. So ko namubonye rero cangirane namaze kumubona ndamuklikako maze kumuklikako baca batubwira ngo ikintu rero cy'ingenzi kimwe nakubwira, baratubwira ngo content create. Iyi ya mbere, ubwa mbere uburenganzira umuntu aba afise kuri Facebook page yawe. Create, abafite gucreate, manage, kumanaginga, guhanagura amapost, the story canke ibindi bintu biri kuri page. Ikigira kabiri, abashoboye kwishura direct ama message, akongera canke agatelefona ku bijyanye n'amapaji, ibi bya community activity, ibintu by'ama ads ni nk'amapublicité n'ibindi. Hari indi point ya nyuma ari batubwira ngo allow this person to also have a full control. Murekurire kandi agire control ku bintu byose. Anyone with the full control can give access to other, remove anyone from the page including you, or delete delete. Ni ukuvuga ngo batubwira bati mu gihe umuhaye uburenganzira abashoboye kurekurira uwundi muntu akinjira, umenye yuko mu gihe icyo utagikoze ntabare kure kumwinjiza. Gukuramwo uwundi muntu uwo ari wose kuri page, kuko ishobora kuba ari page ya societe kanaka muri abantu abadimi bashika 10 cyangwa 20, agabashoboye kubakuramwo, akabashoboye na wewe. Murabona aka entre parenthèse, voilà, aka entre parenthèse including you or delete. Ni ukuvuga nawe waba afise uburenganzira bwo kugufuta burundu mwese ya page akaza kwitahukira ari umuntu umwe. Niyo mpamvu nakubwiye ngo bisaba kuba attentif kugira ngo mukore ibi bintu. Ni ukuvuga iyo ushaka kugira ibyo nakubwiye, ni ukuvuga ashobore gufuta abantu, ashobore nawe kugukuramwo, ucugirane umuha uburenganzira ari full control, ari bari kwatubwira full control yo ngaha. Aha iri desactive. Mu gihe ugomba kuyactiva, ugomba kumuha ubwo burenganzira, uca ufyonda kw'aka kantu kari ngaha, kw'aka kantu kari ngaha, aka kari ngaha. Reka ndakaboneshe neza kugira ngo niba byonona ntuzovuge ngo baraguhenze. Urabona aka kari desactive. Ni ukuvuga nkagira gutya kagafyondako kakaba gasa n'ubururu. Aha ndamuhaye control yose, umunsi wari wose ashoboye nagiye kunkubita hasi, ibyo nahora nkora byose bikaye by'ubusa, ya page akaba arayitwari. Ariko kubera atari byo nshaka,
reka nce ndakadesactive ndagafyondemwo kagume ko kari kagume kera ni ukuvuga ndamuhaye ibindi burenganzira ariko ntashobora kunsohora kuri page yanje nta nundi muntu ashobora gufuta nta nuwa ashobora kongeramwo reka duce tugira ngo give access tumuhe iki uburenganzira voilà nicyo dufyondaho hable give access gacha tubandanya baca bakubaza enter your security or enter your Facebook profile password to confirm that this person should have access to manage this page on Facebook ni kuvuga profile password ni kuvuga ucushiramwo model pass yiwawe profile password model pass ya profile yawe cyangwa ya Facebook yawe ugaheza ugacufyonda aha handitse ngo confirm cyangwa confirme bikaba biheze birangiye mwico gihe wa muntu ninjira kuri ya Facebook page yawe akayingiramwo aca bibona ko ashobora kumanaginga ibintu ari ibyo afuta cyangwa ibyo akayikontrola donc ari ibyo afuta petete ko washize ko bitari ibyo akayikurako cyangwa nawe agashobora gushirako ibyiwe nawe ugashobora ukabikurako vice versa muhagenda muguza ama information nuko mwijambo rimwe nagome nasozere ndakubwira ngo wabibonye ukuntu ugura page wabonye ingene ugira setting nukuntu utanga access Facebook page yawe igire professionnel uyikoreko n'umutima mwiza guhemba uzohembwa bigende neza kandi ataburyarya na cyane cyane ko umuco ndawutanze ndaguhaye ko bigenda atari uzovyigira ariko utegereza kurondera umuntu hari mu gihugu gifise Monetisation ukaba utari bwagire subscribe kuri YouTube channel ndagusabye ngire subscribe ugire partage ugire na comments ukaba warabikoze ndavuze nti big up kandi ndagushimiye cyane uri umuntu w'amateka ndakwifurije kuranirwa mu bihe bya misi yose ikibazo ufise cyangwa intererano urashobora kudusigira comment kuko niyo twubakira ibyiyumviro bya video uzahazaza bye bye.